ku neza yawe n'iy'abandi. Mwiriwe shina magenzi mukurikirana ibikorwa byacu umunsi ku munsi kuri Mugisha TV. Turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo muri Hinduka episode ya 6. Tubashimira cyane mwivuye ku mutima uko mugwa mutera ibikorwa byacu, mutwereka yuko muri baradukurikirana, mutwereka yuko mudushigikiye, mutwereka yuko turi gutamba twirorera no kuri Imana ibahembere mwese imvuga kugira. Rero kubibanye nuko mwatwerese yuko mwakoze igikorwa cyacu, mukandika message muri benshi cyane, mukabikurikirana muri benshi cyane, natwebwe tubavuze tutireka tugire akabonisi ka commentaire aho uza gusoma commentaire 15 muri zi mwagiye murandika kuko muri benshi gose abo dasoma message zabo muri ze muratwihanganira kuko burya ntwesoma dose ngo tuziheze udutosha dusanga ikiganiro cyacu gereye kuri commentaire zanyu. Rero uno munsi commentaire yagize amahirwe yo gutangura ikiganiro cyacu ni commentaire y'umuntu yitwa Sofia Harerimana. Sofia Harerimana we avuga ati from America muhezagirwe nkunda ibikorwa byanyu cyane. Ego tuzagirwe twese Sofia. Message ikurikira ni witwa Bertin Ndayikengurukiye. Bertin Ndayikengurukiye rero avuga ati ni Bertin Ndayikengurukiye mvuka Imakamba Nyanzarake Muyange ubundi campus Zege Igitega ndabakurikirana mugisha cyane vraiment mubikora neza, big up sana. Ego murakoze cyane Bertin. Ukurikira rero message ikurikira ni ya Kennedy avuga ati nawapenda sana team Mugisha from Zambia. Kennedy murakoze cyane mudukurikirana mbere ubwira nabandi muri Zambia ho yuko mukuri Mugisha TV turabazana ibikorwa byiza kubanukira link nabandi ati yamara muze dushikire abana bimuhira. Message ikurikira rero ni ya witwa Nononila we avuga gute. Nononila avuga ati mana yanje mbega umugabo niyo ubu nijyo bisigaye bihari sha Mugisha urakoze cyane mukinye neza cyane from Saudia. Uyu ni Nononila. Ego murakoze cyane nawe Nononila. Message ikurikira rero ni witwa Irakoze Alice avuga gute ati murakoze cyane n'ukuri natwe turi muri Saudia turabakurikirana cyane gose, Imana ibahezagire n'ukuri, Allah abahezagire. Nitwa Alice Irakoze. Ego aba muri Saudia ndabona ko muri benshi cyane gukurikira ibikorwa byacu turabateramisha. Ego na Imana ibidemere twese mwebwe mudukurikirana twebwe tubaha ibiganiro. Message y'ukurikira rero ni witwa Nuria Queen wavuga gute ati thanks from UK kwa movie nzuri sana mashallah tunawapenda sana from UK muri mu Bwongereza. Nuria Queen ari mu Bwongereza avuga ati tunawapenda sana, sisi pia tunakupendeni sana watu ambao uko Uingereza, na waambie wenzako na wengine rafiki zako waweze kuja katika kufuatilia vipindi vyetu ili tuweze kusapotiana, ndio jambo muhimu zaidi na zaidi. Message ikurikira rero ni witwa Shritsa Irumva avuga gute ati muhezagirwe cyane ndabakurikirana cyane kandi muranyigisha rwose, ndabakurikirana mpagaze i Dubai uhoraho abahe umugisha. Ego Imana iduhe umugisha twese. Shritsa Irumva we ahagaze muri Dubai. Ukurikira rero message ikurikira ni witwa association Aso Istiqama ni mu badamu bitanga batiziganya ari we Mwalimu Kito. We avuga gute muri message yiwe avuga ati Ibn Daudi umecheza vizuri sana kabisa mpaka na Bwana Mugisha kwa sasa unafaa wakupe kazi maradio maana umekuwa kama mzee Mswa. Umekuwa kama mzee Mswa kwa utangazaji. Ama mwanamume kuikaa kama hivyo ni ukabwanga kabisa, haifai. Hii nimeipenda kabisa. Tukiwa Burundi umemwambia maneno mazito, chunga na kuja mke utapigwa. Asese kama mrakoze na mwenyewe kunumwa muterejimviro. Ego nk'ibyo wavuze ati Ibn Daudi amecheza vizuri, amekusikia na kwamba Mswa sijui ni pia kazi kwenye redio. Hii inatosha. Nashukuru sana na tumefurahi kumsalimia mzee wangu mzee Mswahili hapo kwamba tuko pamoja sambamba. Hii message kulikira ni Aisha witwa Aisha Fugati from Kuwait. Abaye muri Kuwait na mwenye batukurikirana. Naitwa Niosaba Aisha, kaka tunakupenda sana, unatupa vitu vya mafundisho sana. Asante, Mungu akuwekee akuwekee wepesi.
Asante, amina amina, tunashukuru sana Aisha. Message kurikira nitwa Anita Nahimana we avuga gute ati Imana ibaje imbere kabisa, turabakunda cyane ni i Burundi, yego ituje imbere twese Anita. Message yundi kurikira ni fis@nzb avuga ati from Rwanda ndabakurikira, yego murakoze cyane abanyarwanda nabwe murakoze kubora mudushikira kuri ibikorwa byacu. Message ukurikira ni Anita Chiza bavuga ati nanje ndi Anita from America, ndanezerwa n'ibiganiro byanyu n'inyigisho zikomeye. Allah azidi kubaje imbere mu kuduteramisha twunguka byinshi. Anita muri Amerika, urakoze cyane kuri message yawe y'inkora mutima. Message ukurikira ni witwa Alice Uwimana we avuga gute ati hano iwacu mu Rwanda aba bagabo tubita inganzwa. Mu Rwanda bariyo, si mu Rwanda gusa, ni kwisi yose rero. Ati abagabo nk'aba twakunye muri episode ya 5 ngo iwabo mu Rwanda babita inganzwa. Inganzwa ni kuvuga abantu baganzwa. Imana tujye imbere twese wewe. Ati hano iwacu mu Rwanda aba bagabo tubita inganzwa, kandi ngo inganzwa zirubaka. Alice Uwimana ati ngo inganzwa zirubaka ariko ntizizaja mu ijuru. Inganzwa zirubaka kubera yuko umugore abari bavuga ati koriki wewe umugabo akakurikira wumva ngo abo nibo bubaka mwe ariko ntibazoja mu ijuru. Sinizera ko ari ibyo, ariko n'icyo kibazo tuzogaruka ko mu bindi bikorwa byacu bikurikira, kuko wabuze ikintu cy'inkora mutima ubwo tuzogusangura neza. Message ikurikira ni ya Jayco wewe. Iyi message yiwe mwumve ukuntu yanditse umukobwa n'abari umudamu sinzi ukuntu yavuze ati ngo munyibukije byinshi, wallahi ati munyibukije byinshi, ngo uwanje namusezeye nicaye mu ndege ngiye gupangana Oman. Mumva rero yuko ibintu tuko turakina bibaho. Uyu yavuga ati ngo uwanje namusezeye ndi mu ndege, ni kuvuga yasezeye umugabo wiwe ari mu ndege. Mumva rero abo bavuga ko kumbere ko atari byo ngo bibaho biriko biba mu bantu batandukanye n'ukuri, aho umudamu w'umuntu afata urugendo kujya muri Oman adasezeye umugabo, akarondera passport, akarondera visa, akarondera byose hama agasezera umugabo wiwe ari mu ndege. Munyumvire akakamaramaza mukuri Jayco nawe nyine ukiye guhinduka uhindure nabandi, kuko icyo kinakoze sico no kuri kwa Mungu. Message nyumani ya uwitwa Fura Odete ariyo tuzaguhereza ko Odete bavuga ati turakunda imuvi zawe cyane muri Katete biri kunzira, hari nindi utaturangirije iriya yo mama wawe n'umwana batareba. Izo movie zirarenze, tutagukurikirana isaha ku isaha hano muri Amerika. Furaha iyi movie bavuze ko tutahirije sina kumbura uze kutwandikira neza tutahuriye movie bavuze ko tuba twararangije, kuko movie zacu zose twarazirangije zose, uriko turabategura izindi kugira ngo abantu bazanye tubateramisha tubaha amasomo atandukanye. Rero mwese mwanditse message n'abandi mwanditse message, tutaronsa akanya ko gusoma message zanyu. Nukuri murakoze cyane, mwivuye ku mutima, turabashimira, Imana ibibahembere. Rero uno munsi rero ntarambiriye, reka duje rero muri hinduka episode ya 6. Hinduka episode ya 6 rero tuvuga ibiki, tuvuga maki n'ibya bintu turacari hahandi nyingira ngo duhindurane ibyumviro, duhanye impanuro zitandukanye. Ni muri bya bintu nyine by'amabwire y'abantu. Amabwire y'abantu uko nabivuze mu kiganiro cyahise yuko amabwire y'abantu burya ibintu by'ibihuha burya birashobora gutuma umuntu ati ngo yiwe, ati igihugu ciwe, yankana n'inshuti, yankana n'ababyeyi, yankana n'abantu bose kubera amabwire y'abantu. Rero uno munsi reka turabe akagakino kacu ko muri hinduka episode ya 6, tuce tugaruka duhane impanuro zitandukanye ukuri kwamye. Nje ndibaza yuko urukundo rwacu runovuga yuko rwamaze kugira ifoto nziza, haba ku bavyeyi, haba ku bandi bantu, ndetse no mu kibano. Nicyo gituma jewe nako ndavuga nti turabe koma ishobora kwitegura, ko nditegura kuza gusaba irembo muhira, kuko naramaze kubwira abavyeyi bose, mbese banavyakiriye neza. Uravye nka mama, papa, bene wacu, abantu bose bo mu kibani wacu bose baragushimye cyane, bavumenga we niwe donc ukwiriye kuba umufasha w'iwanje.
yego kuko urazi igituma nukuri wowe uri umwe novuga yuko nacaguye muri benshi nagomwe kuko uravye nk'akarorero buri mutima wanje bwa mbere wari uri kuri mukuru wawe mugabo muri investigation nagize zo kuraba mukuru wawe nasanze umenga nitwohuza ama comportement kuko urabona haje umukobwa mwiza n'umuntu afite comportement nziza mu bantu mugurumva yuko deja ni Imana ntiyabishatse ko jewe n'udu mureka guhuza ko urumva bivanye n'ukungene nagize investigation donc naragize ubushakashatsi bw'iwanje n'abandi bantu benshi cyane kugira ngo bandabire ninde twoba duhuje ninde nshobora kugira umufasha mugare nasanze ariko ntibibagire ko abantu nabo nyene babesha kuko urumva hajya urukurukuru niyo nkuru urukurukuru niyo nkuru hajya kandi biki kintu kivugwa n'abantu benshi kenshi na kenshi 95% kwijana usanga ari cyo naje ko ndamuzi mukuru wanje atangeso mbi afise ntangeso mbi vraiment afise bon byoshika ariko mugabo reka ntitubigire birebire kuko urumva Imana niyipanga urabizi kuko Imana urashobora gutegura iki Imana nayo igapanga ikindi kintu donc urumva ko hari ikindi kintu kuko je naciye nsanga uri umuntu mwiza cyane umukobwa yitonda donc narabishimiye cyane niyo mpamvu rero je mvuga nti hamye wonyemerera ukankundira ndashobora gushikana ubutumwa muhira kavelope kameze neza ibintu bikagenda byane none gashere twabana amaze kwemera ibiganiro tumaze kuyaga neza none ubona ibintu byo gushika muhira byo bankaryari kuko wowe namaze kukubona urumva ibintu urumva amajambo barashobora kuza bakakubwira ibintu bitaraja mu buryo oh yeah baby no donc jewe ndafise icyo novuga ndafise igihagarara buriya jewe ndi umuntu atwarira ibintu ku mustari ibintu ndabitwarira ku murongo buriya jewe ikintu urinze ubona ndagishimangiye ko nuko icyo kintu kiba gifise ihangiro naco nyene nukuvuga icyo kintu kiba gikomeye cyane none kubera iki ntakubwiye by'abandi ndavyumva byose ndavyumva narumvise bya mukuru wawe ndumva by'abandi mugabo cyo wawe ndacyumva usanga bari inyuma baguma baduhanze amaso ngene ubwo oya rero humura nubwo boza uno munsi ntacyo bari none wawe kuko amatohoza nagize ku ruhande rw'iwawe arakwiye naje bazokubwira barindira gusa ntuzobyemere kuko barabesha ikibazo warubakije donc isango nari namaze kubibwira nabibwiye papa nabibwira mama n'abantu bose bo mu muryango barabizi ibyo kandi baragushimye cyane biya bavuze ati nukuri kw'Imana kuva aho wakagendeye kera kuko nkikiri ku ishure narabazanira tukira abana nabazanira mukuye wambye ati nuragera ubwo kuri no ncuro bambye ntu burero urageze na bene wacu deja barabizi ubu rero igisigaye ni guhana gahunda tugahana isango hama bagashika muhira tukaza kugusaba nukuri ni vyiza ndavyishimiye kuko nje mbona ko mfise ku mutima bana gufise ku mutima iyo njya minsi ndo nkana gatira nawe rero ngo mukavye erega ivyo biragoye kubitahura mugabo kuba Imana yo guha occasion kaguha kagiho kwinjira mu mutima wanje ndabikoze reka ndavyizere nkuko nakwizeye nyene na jewe nukuri ndavyishimiye cyane ndavyishimiye naje nzogerageza gukubera umugore mwiza akubahe mbe mama waruzi ko abibabona Salimu bose banzi nibyo yambwiye ko yamaze kumpresenta mu muryango we wose natangaye nace mbona nyene kujya muhunga ari seri très sérieux nukuri nasanze Salimu atari umuswaganye urumva ari sérieux bimwe biteye ubwoba mbega umuhungu ari très sérieux yo nukuri natanga mbega umwana mwiza naryohewe nyene yari karambwira nyene gahunda zo gushika ngaha vraiment ari panze c'est vrai ngo ni ryari mu mpera zo kucyenda azoba yademye ngaha dans une semaine dans une semaine azoba yaje ngaha mama c'est vrai birashimishije vraiment gushimira Imana mama ndaryohewe mu mpera zo kucyenda azoba yademye ngaha rero kuri ubwo sinshaka ibintu nyene by'amangetengete mu rubanza rwanje munyitegurire mbega ibintu biryoheye amatwi wenye nuranzi umukobwa wanje Ali wavyumvise ibintu vya mutoyi wawe navyumvise ni vyiza ariko je nzovyemera ndavyibonera uzobibona nyene n'ugusenga tugire dushimira Imana vraiment kuko iki kintu yo sinzi ukuntu numva no mu mutima wawe dushimira Imana nyene
ariko mama dans une semaine azoba ari ngaha dans une semaine ubu rero nshaka gutelefona nyogose ngo bimubwira aze tuprepare nyene ibintu vyiza biryoshye yo sinzi ukuntu ntegurira urubanza sinzi oye mama just ibyo gusa umeze mama ni ushobora kumuhamagara shangazi ku bintu utarabona none tugomba kubiprepara turi kumwe oya vraiment nawe rindira kwanza turabe Alia mwana wanje uzi ko wowe uri imfura yanje ubwo wakuba good example nziza kugira ngo umutobe wawe ejo nejo bundi abone example nziza bivuye kuri wowe sivyo kandi ibintu nk'ivyo ubyumvise urashimira Imana kandi ukamusengera no kw'Imana kugira ngo Imana ibidufashemo bigende neza n'amahoro ndabirabe nanje ariko ukuntu nkubona c'est pas du tout bien ma fille faire attention sikomeze nyene Salha imbwira shambwira inkuru je numva ntege umengo ntaryohewe wowe nasinzi ukuntu umeze nawe ushaka ndyoherwe gute ndi mutoyi wawe nyene kumva inkuru nkizo ariko ukacumengo nyene uri kurabintu ngira ngo yifite ama stress yiwe mwihoze ushaka mere gute ako reka telefone nyogose nge wawe bimubwire vraiment Nani ari? Oya si ari. Bamutumi. Okay. Mugabo ntaza guteba garuka vuba. Oya ntaza vuba. Mama yamutumye ahantu. Sinzi ko ashobora kuza nk'aya masaha. Okay. Hari ibintu ndamuzaniye ngaha. Me kurumva ko atari hari. Reka ngende ndaza kugaruka inshallah. Oya ntaco ariko ikintu nagenda kubwira gusa umwenga nanihuta cyane hari ibintu nari ndimwo mugabo sinzi gifata iminota ingahe oya ni bitiba cyane we mama atwi gusa sawa narumvise buri mukuza muhira nyene ndumva nyene program akari bo ikigenda neza programme by'ukuri panze neza nagondye namaze kwitegura umunsi twamaze kuhana abavyeyi bazoshika hano kuza gusaba irembo yego none imbere yo gukora ivyo warumanje kwanza uratoboza urabaza histoire za mutunya wanje completement ziwe cyangwa abo muga oya amatohoza je nagize je novuga yuko amatohoza akwiriye cyane nagize amatohoza menshi cyane by'ukuri vraiment mutoya wawe ni sawa nta ngorane nimwe afise nta kanenge nakamwe ariko uraraba neza ntuzohava uza kugira ingorane mu nyuma utanga uruvuzi induru sinzi izo ngorane ntimbazuba zivuse ejo oya none nta muntu n'umwe wigeze wumva mutonya wanje kubwira histoire ekada n'ukuri kw'Imana abantu bose habe mu kibano haba hehe bose bambwira yuko umukobwa ameze bien nta ngorane nimwe n'umwana yitonda n'umwana nukuvuga n'umugwa neza hari hose shavre baraguhenze none ko ntiyamagenga ingwara yiwe yarayikubwiye umusheri wawe ekada jiye turiko tuyaga ibintu vyiza na bintu by'ingorane kenshi tukunze kuyaga none hari ico ikindi gishasha cyo kivuse wowe uzi umva mu ijambo rimwe mutunya wanje ndamukunda sindamwanka ariko baca umugani ngo kurutabaza ugasaza utamenya winjira mu ishyamba utazi ukaca inkono utazi mugabo je ndagutahura neza no wifuza gushaka iki kuri utegeza kuntahura mutunya wanje nkatwe nico gituma rero nanje nifuza rero yuko mbwira neza umenera inda ku rutoki twebwe ngaha ku kwezi twama twaguze matera buri munsi twama twaguze pampers ati n'ubu ni kwaje matera twayanu munchama kushase kumbwira yuko asoba hajyamye ko nyene kama ubisumbiki none ibi bintu uvuga ubifite ubuhamya
none je ko ibi natarabimbwira none iyo bikubwira gute rega hari ibindi bintu bitagomba mu yagi ariko je ndabikubwiye oya uti utiki yama yaguze pampersi ibi bintu sinabitahura neza bintahura ntahura pampersi none ushase kumbwira yuko uyu Sala uyu wanje uyu asoba hajyamye uko nyene yasha ni wabushanije asoba hajyamye oya canke ndiko ndarota ushase kumbwira je nshaka usubiriremo kandi bivuge mu kirundi cyumvikana asoba hajyamye uko nyene asha naco wabushanije canke ni ikintu cyabaye rimwe nyene ne pampersi nyene ti mato oya vyemere nivyo sishobora kuvyemera nero kubera ko dushobora kuvyemera kandi je burya ni mutonya wanje namusigiye ibera nibaza ko namuvuga nakubwira nza kugutora wewe pampersi ati paki nyene izi pampersi twama tubonera mwiba izi z'abana babambika sorry endelea giconze nuko Sala hari umwana mwiza umwana arangwa n'imico myiza ibintu byo gusobahana cyane nikuzi apana jewe turararana jewe turirirwana gusoba hajyamye umukobwa mwiza nkujya none je umbwiye ko asoba hajyamye n'ubwo mu nzu abagenzi banje bagasanga misose oya iyi bagitiremenya mu kirundi iremenanya sawa ariko ndazi yuko ivyo ndiko nkubwira jewe ari ivy'ukuri Sala gusoba hajyamye oya nubwo bavuga ngo abantu barihanganira ingeso ibi je no vyihanganira nuko honyene ubwo bushobozi bwo kugura imatera cyangwa imisozi no gukura oya honyene imatera yonyene mfise niyo nahora njyama ko ndi kwishuri amucumbwira ko noza ndagura imatera misozi ankoro yezo bipamperse bebiko by'abana happy ahubwo rero reka ngende tuzosubira sawa ndumiwe sawa karibu kandi narumva natambyina rimwe arakurindiriye kandi amaze umwanya muremure ariko mama ngute araje anyaruke byihuta anyaruke sinumva ndabyemeye kirazira kaziriza mwana wanje Nishira ama stress mu mutwe icyimana yanditse nico tuzakira gute stress aha munsi tenzobabwira gute bose nyine ahubwo je nahamagaye bagenzi banje bose cyo isoni ziranyica numva cyo akana kamara maza ntawo byemera n'ukimana ntawo bisabirako nibara kumutemere je kaho duteke twitegure tugura ibintu tuvuga yuko umusengezana wanje baza kumukwa hamwe umuhungu ntazi sibudutezerwa mu muryango oya ahubwo nibara ntawo byemera n'ukimana nibyo twateguye byose amera twabosomye azaye dusubiza mbega urazabona namaze gutumiraho baba bandi bacu uzi hariya mu rugonge yuko bitaba imanza oya dutegereza kumuhamagara azabivuge avuga imvo n'imvano ituma ataje gukwa nukutumara amazi wana tuzoca hehe mukama turagoye umwana babagore ntizobakira yewe gaye reka tumurindire n'agakobwa kacu karakuze mama karakuze ngasabira ku mana nikazoronka umwaku nk'uyo Sala harose n'ingene bitira ingorane ma fille ça va ok mami ingorane n'ukuri tumurindire bakaje ntikazi rumwe yego n'ukuri ni meza turashima yego turaho turazimana iki ndumva nta kintu nifuza gufata murakoze cyane tubwira imvo n'imvano yo kudutesha urubwa ku mukobwa wacu
kwanza ubwa mbere nsabye imbabazi. Ikindi kigira kabiri naco agiye programme na namaze gupanga ni uko ubu nayo kubera ku mukobwa nashimye ngaha muri runo rugo yuko nzoza kwabira sinkimutwaye bivanye n'amatohoza nagize nsanga runo rugo rwaka umuriro. Subiramo kwanza neza siniko ndagutahura uvuze ku muriro. Je nibaze yuko ururimi ndiho ndavuga ni ururimi rw'ikirundi rutahuritse. Ibyo ni biki? Umuriro uyo muriro watahuritse nuko ku matohoza ubugira kabiri nagize nuko nasanze uyu muryango urimo umuriro waka. Umuriro waka? Bajya bavuga bati si byiza cyane guhatira igikere mu cobo. Kuko urumva hamwe nubwo no kwigumizayo nkagofera ngo niko ndashaka gutwara umukobwa w'iwanyu noba ngiye kumugirira nabi. Rero kuri ubwo mumbabarire cyane umukobwa w'iwanyu ntawe gitwaye. Imvo nizere yuko umuryango w'iwanyu murazinanye ubungetengete mufise ingorane ziri mu muryango w'iwanyu narabyiwe ndumva barambwiye ukuntu umuryango wanyu umeze numva sinshimye kubigarukana ngaha nibaze yuko muri mwebwe nyene mwaba mubiganira ufise we tubwire gusa tubyumve tubitahure neza tumenye icyo dufata n'icyo je nibaze yuko ndiko ndavuga ikirundi kandi mwese muragitahura. Shangazi ko umuntu yamaze kwivugira yuko adashaka kumutwara byahetse no ngo wamubwira n'umuganganira shaka siba wakigugu utagira ubwenge uje kuravuganira iki wowe muri kuvuga ibintu byumvikana none mama umukobwa w'iwanyu aracari muzima ntaco nononye mumbabarire. Ikindi naco wone kudutesha umwanya kudutesha utumara amazi kabaye umuryango wacu natugire umuhavu tubwize ukuri dudurirako kuri jewe nakusandaga umwana nyene nk'uwi wanje nijere umwana wisomeye umwana ufise indero byagenze gute tubwira ibyo bintu. Mama nibaze yuko ndasubiyemo kandi ururimi ndiko ndavuga n'ururimi rw'ikirundi ruratahuritse ndibaza ko mwanahuwe ahubwo ico nasaba mwumurusha naja ku kazi kiwanje ndibaza yuko ico mwampamagariye ndababwire ndakibabwire namaze kubabwira nti nahinduye intego yiwanje no kuvuga runo rugo ntabwo nkije gutora mu mugeni udahanimbwa byorora imisega rindira muyomba wari mu nzira ariko araza mu minota nk'ibiri cyangwa itatu azobashitse uhangane ukagaye kawe karareze umuryango ndawubaha uyu muryango ndawubaha cyane naco gituma atabiri nasabye ubusho bwa mugeni sicyo nguyo muyomba uno wa musore nuyo sabine adutejuruka ibyo nariko ndavuga ibyo nababwiye abavyeyi banje ngaha nicyo watubwiye na kimwe navuze umuryango w'iwanyu twumvikane kandi agacerere kandi ni umfaso y'umujizi sibyo uno wa muhungu wa mukuru wacu nuyo nyene nuyo none gifashe gute yababwiye iyo mvo yiwe yatumye atumara amaza byagize nta na kimwe yatubariye muyomba nukudutuka nizere yuko discours ariko arashikiriza mama ntabwo ariyo shangazi ibintu ariko aravuga ntawe natukanye ahubwo navuze ikindi mu mutima navuze nti ubusango nari natanze byo kuza gusaba irembo ngaha muri ubu rugo nabiciye shijemo agakuruwa kubera ko namaze guhindura intego yiwanje kubera imvu bivanye nuko uno muryango wahumye uhumaganye bisigura yuko uno muryango ufite ubunenge buri indani ni kuvuga umuryango w'iwabo userurwa ngira kwanza ndindira twende boromora utire mu muryango ufite ubunenge bisigara ko ugwanyu wo muryango w'iwanyu wewe nabamarayika twebwe umuryango w'iwacu ntabwo urafise nabamarayika je ku investigation ziwanje nagize no kuvuga amatohoza yiwanje je nagize arampa resultat no kuvuga aramereza
inyishu y'uko n'umuryango udakwiriye uko gishobora kuza umbiriza w'umuhungu umbiriza w'umuhungu burya mwebwe misore y'ubu mwebwe sinzi ko mwarezwe murubahuka ko ibyo byita kubahuka gutanga isango ngo nje gukwa hama abantu bakitegura bisigura yuko wari wagize gute wari wagize amatoza yawe nimviriza kandi reka kunshira mu ijambo nimviriza ndakubwiye ni reka kunshira mu ijambo sawa gutanga isango ndaje gukwa bisigura yuko bamaze kurunga abantu bakiritohoza rikwiye urumva neza ntushobora kuja gukwa ahantu utaragira abatuhuza bisigura rero yuko ico kintu rero uvuga ngo wararavye mu muryango ngo cinenge imbere ya byose jewe ngende kwaza kukimenya icyari cyo nimba twaguhamagaye mukwera ko tukubaha sivyo kandi turazi ko nawe twubaha dushaka tumenye imvo nyamukuru yatumye utumara amazi ejo nico dushaka kumenya gusa ntabindi muyomba ndakubaza ikibazo wowe ugiye gusaba umugeni ahantu ugasanga uwo mugeni aracyari uruyoya urashobora kumutwara ashara uruyoya aracyari uruyoya aracyasoba hajyana ngo nukuvuga jewe ku nkuru naronse ngaha nuko uno muryango umukobwa nashimye jewe byasaba yuko ariwe ntwara mu rugo sanze yisoba jewe narabakije bambwira bati ngo uja mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi none ushaka rero nahiyo nkoni ntazi jewe oya nyiri buzima mfise ubwenge bw'iwanje none mujoba jewe nashaka rero gushirira ku mugaragaro arindira mvuge muyomba sindacumura muyomba sindacumura kandi mbabagire muyomba ibi ndiko ndavuga ndabifitiye ubuhamya aho nyene wo mungu wewe watinye Imana ndayitinye iyo Mana mu kuvuga ku nkuru nahawe kandi nazihawe n'umuntu ngaha nyene yego umukobwa bwiza ukuri kandi utinye Imana uwo muntu yakubwiye yuko umukobwa wacu akora icyo akora akamara amazi ninde muyomba reka ndabushire ku mugaragaro ni ukuvuga yuko hano umukobwa jewe nashimye jewe yisoba ko ukwezi uruko guheze ngaha mugura matera nshasha ibintu jewe ntoshobora jewe kuko murabona jewe ubwo buryo ntabwo ntoshobora kugura matera kugura ukwezi guheze ku munsi kugura pampers nukuri kwa Mungu ntabyo ntoshobora ntoshobora jewe ibyo bintu ni nayo mpamvu rero jewe mbonye nginjure hakiri kare kuko yakoze ntoshobora ntabyo ntoshobora nikareka tuko turumvikana tuko tureka duhuza biko biraza mbwiza ukuri rero wavuze ngo ibangarira ingamu n'ibira sawa nimba ari uyu mbwira nimba ari nyina yamubyaye kubwiye ibyo mbwira nimba ari jewe bivugire nganye uyo muntu yakubwije ngo ni muyomba je nasavye uruhushya rwo kwigendera hakiri kare vuze ni nyumviriza sawa nyumviriza nimba ari umugera wamaze gutera ngaho mu muryango ntushobora kuva ngaho umugende tutazi icyo usituvuze ngaho muyomba bwira muninde muri bo yakubwiye icyo kintu muyomba ni mumubaze neza umukobwa uyu mukuru wanje je yose akansigira muyo yambwiye neza kandi nti rero ati jewe yambwiye ni bararana ku gitanda kimwe misi yose yo jise ngaha babanza kwandura imatera umukobwa neza cyane babanza kwandura imatera tekano kandi rero nashobora kumubeshera kubera ko ni mwene wabo uyu kandi naje rero sinshobora kumwita mu rudubu muhungu yumviriza we ari ujya kuzo warabivuze warabye umuhungu mama ya imba meshe navuze imba meshe navuze kamara maza kumutemere abo rindira we
genda baramani kubona wowe ufata amajambo y'umuntu uzi ko waramushimye bwa mbere hama ugatohoza ukumva yuko atameze neza afite ingeso zitameze neza hama ukacuzemera ni kuri akana kamara amaza kumutemera sanga ahubwo wowe nuri umukukuri ahubwo ni imana ishimwe kubona burya nimuze mubone ibigeragezo ngo bigaragaze ngo ni bibi hari ibintu usanga abari intuze imana ibishaka kubakura mu kangaratete nimba bibi byawe umunsi ejo ngogize ubukwe urumva hakaza umuntu akamubwira amabwire yiwe ugasanga agutaye hanze yoba ntitugwiza amajambo menshi reka ndabasezera niwigire yanje niyo nyene genda kuko nubundi simave ndakuhagira n'amakofi kuko ukusanze vrema wowe yewe ukamubwira nyine yuko urishira mutoyi wawe koko como mwabonye rero yuko burya bavuga ngo icyo utarabona kiruka no kuramba aho abantu basigaye bagirana ikintu cyitwa ishari ni kuri ni ikintu gishobora gutuma umuntu yisenyurira ko ishari gishobora gutuma umuntu yangana n'ababyeyi yangana n'abavandimwe biwe mbese ishari gishobora gutuma umuntu mbere aroga ishari rishobora gutuma umuntu yica ishari rishobora gutuma umuntu akora ikintu kibi cyose kibaho kuri iyi si y'Imana rero burya twirinde ishari rwose urabona yuko uyu ntiyaravye ati uyu ni mwene mama reka ndamufashe reka ndamushigikire ariko ubwenge bwiwe bwamutumye ati reka ndamwononere reka nabukuntu ibi igikorwa cyo kugira kujya kuba kubwiwe n'ocona rero ibi biri mu bantu benshi aho batubwira yuko mbere n'umuvyeyi akuvyara ashobora kugirira ishari uwo mwene wanyu muvukana ashobora kugirira ishari iyo nshuti yawe hafi ufise ukumbura ubona yuko inshuti magara ibyo ari so mbike wawe ashobora kugirira ishari ejo akaba umwansi adasanzwe rero duhinduke ishari nacyo rimaze ishari rero burya ni umwansi wa mbere w'iterambere kuko ishari ndio rituma nimubona intambara zidahera ku isi nimubona ibibazo bitandukanye kuri iyi si kenshi ubyiweje cyane usanga bivana n'ikintu cyitwa ishari rero ishari rero burya niyo nzanyi y'ibibazo byinshi cyane kuri iyi si rero duhinduke tugira ibintu by'ishari icyo Imana yakugeneye uzokironka icyo itakugeneye ntacyo uzoronka nawe ukora ibinganike rero duhinduke duhindure n'abandi murakoze rero cyane mwese rero mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uno munsi hinduka episode ya 6 tubashimira cyane gose mwivuye ku mutima tongera tubasaba yuko mwobandanye mukurikira ibikorwa byacu umunsi ku munsi mbere muhamagara n'abandi murungikira n'abandi ama link yacu kugira ngo baze ari benshi dushigikirane kugira ngo dufashanye guhana impanuro izi cyangwa ziriya rero ntibagiye rero kuyibutsa kandi abo bose rero mwabonye aka kaganiro kacu uno munsi ntiwibagire rero kwandika commentaire kawe kujya nyine tuba tubikora sivyo tuyogota rero imbere yuko wandika ka commentaire kawe keza banza ufyonde kuri aho kuri like aho hari ako kaboko kimereye uku kugira utereke yuko mugisha mutama by'uri kurakora ati songa mbere kora ibikorwa rero turi kumwe ni byiza cyane rero hama cyondika ka commentaire kawe widondora naho uherereye n'ikingiro cyawe ugisinga kuri commentaire bizo twemeza yuko uri kuradukurikirana kandi ibyo dukora bigushika kunyota mubwira n'abandi rero dushigikirane mu bikorwa byacu mu bikorwa by'iterambere mu bikorwa bituma mbere duhinduka duhana impanuro zitandukanye naho utaha next time bye bye.
hinduka ku neza yawe n'iy'abandi.